Ibikorwa byo gukingira uruzi ntahangwa uhereye ku gace kari kuri Ecofo Mutanga aho bita ku Mugoboka bimaze gutangura, bikaba biriko bikorwa n'ikigo Obuha. Ivyo bikorwa bikaba bizobandanya gushika ku kimanga kiri ngaho ku Mugoboka aho kimaze gutuma ibitari bike bihononekarira. Abanyagihugu bo ku Mugoboka bakaba bafise impungenge nyinshi ku ngaruka zimanyagurika ry'imisozi ritumwa n'ico kimanga. Impungenge dufise nuko kizobandanya gushikaho amazi yose ahera, kubera urabona ko kibandanije uko byose ntibarabara ryahora rirengana rizo hariyanye ahantu rezidezo yakuye amazi, urabona ko ryagiye aho nta mazi acinjira mu gisagara avuye ngaho mu ruzi ntahangwa. Rero umva ntitwobura impungenge kuko urumva ibintu byinshi byarononekaye. Umuntu adafise uburaro, adafise iyi centre de santé n'amasengero amwe uko amaze kugenda, ibyo byose nibifasha abantu kugira ngo babeho. Nk'ubu kubona twofata urugendo kuza kwivuza ahandi kure, urumva ko bitoba byoroshe. Aha ndahamaze igihe kitari gito kandi ndavye ibintu bimaze kononekara ngaha ni byinshi gose. Aha musanzwe haratonze nk'ubukioske abarafise amaparasera aho, mugabo wobaza ngo iyi parasera aho rufise ngaha nkeye kurangira, umva byose byaragiye. Ukuntu muna ameze uko uhaje ubwa mbere uravye ukuntu hari ameze ukabona n'ubu ukuntu hameze, birateye agahinda gose. Abanyagihugu bakaba bagize ico basaba kugira ubuzima bwabo bukingigwe. Ico dusaba leta, dusaba nyene idukorera ahantu, mva twebwe natwe turahangayitse gose kubera uravye burya ku bantu baharangaha ku Mugoboka, ubu nuko bati hasigaye bake bamwe bose baragiye. Mumenya ko abanyagihugu bo ku Mugoboka bakaba ubu bafise ikibazo c'amazi kuko imiringoti itwara amazi ya Regidezo imaze gusamburwa n'ico kimanga. Abanyagihugu baho bakavuga ko amashure, ivuriro navyo biri mu gushikirwa mu gihe rumwe mu masengero ari muri ico gice ryoryo rimaze gushikirwa n'ico kimanga.